uwa gatatu ni umuntu yigeze kugira accident ahita atinya imodoka abonye imodoka nyene nashobora kwijamo ahita yibuka ivyo n'ama stress kukwereka inzira kugira ngo uve muri ivyo bibazo kuko ibibazo ni nk'umwijima ego ni nk'uburi mu mwijima ariko twebwe tukaguha light light no kuvuga tukakwereka umuco uve muri ivyo bibazo usanga bafise ikibazo cyo mu mutwe batabizi afise ikibazo yaragiye muri Arabie Saoudite hama umubosi we aramutwazinda amaze kumutwazinda aramwirukana aza ngaha mu Burundi kandi afise imbanyi amaze kuvyara avyara umwarabu nyene nawe yarafise ikibazo gihambaye cyane umukobwa atwarinda akabona ko ubuzima bumugoye peut-être umugabo yamwanse n'inda yiwe akahita avuga ati nasho mfise akahita aja kwikuramo. Hello people, hello guys, murameze neza ko bitameze neza mukomeze mwihangane Imana iri kumwe namwe Imana ntizonegukwe mu bibazo byanyu. Ajewe nito Aloyizi N257 ushatse unyise Sniper ushatse unyite Ntwari ayo sina amazina yanje. So guys uno munsi no munsi udasanzwe n'undo munsi kandi wimigisha iyo tuvyutse tugasanga turi bazima tuba duke gushima Imana kubera ko n'amahigwe tuba twagiriye. Uno munsi rero natemberereye bamwe mu bantu bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi n'umuntu akora ibintu bigiye bitandukanye n'umuntu afise ikigo gikomeye cyane cyitwa Aisha Classic. Ndizera ko mufise amatsiko yo kumenya byinshi kuri we ndamusaba muco rero ciwe aturamutse hama ndamaza akabazo kamwe canke tubiri kiyago kibanda. Yego mwiriwe mwese je nitwa Aisha Mukunzi. Oh la la nimeanza vibaya. Hakuna shida. Abivuze neza. Mwiriwe mwese. Mwiriwe mwese je nitwa Mukunzi Aisha ni CEO wa Aisha Classic Organization. Okay, ni CEO wa Aisha Classic Organization. Muri Aisha Classic Organization bimeze gute? Muri Aisha Classic Organization dukora ibintu byinshi cyane cyane ibintu byo gufasha abadamu bafise ingorane zitandukanye nk'ingorane z'ibibazo byo mu mutwe turabafasha kuko dufise ngaha aba psychologue naje nyene nkabandiwe turabafasha kubahanura kubabwira nyene ukuntu umuntu ashobora kwifata iyo afite ikibazo mu mutwe. So Aisha Classic dufasha abadamu ibintu byinshi bitandukanye tukaba dufasha ivyo bya therapy massage yo mu mutwe yo mu maguru kugira ngo bamere neza. Hari abantu bagwaye bafise ingorane z'amaguru ingorane z'ububabare ku mugongo tubagirira massage kandi massage nziza cyane dukoresha imiti myiza cyane akumva yorohewe. Okay. Muri Aisha Classic musanzwe mukora ibintu byinshi mu misi mike iheze niho mwasize ku mugaragaro ikigo citwa Aisha Classic. Kuva mustanguye gukora nka Aisha Classic uno munsi feedback imeze gute abakiriye abantu bamaze kubitura bimeze gute? Feedback imeze ni nziza cyane vraiment ni nziza cyane kuko hari abantu benshi cyane bafise ibibazo kandi baje kwiyandikisha kuko dufise ibintu bitandukanye ari ibintu byo gufasha abakecuru tukabafasha ifungurwa buri kwezi abandi bagowe abantu ntaho nikora baza kwiyandikisha kandi ubu tumaze kugira nka 400 personnes benshi cyane n'abadamu nyene bafise ibibazo byabo by'amaguru umutwe umugongo nabo ni benshi bamaze kwiyandikisha ni nka 80. Urumva rero ko feedback imeze neza kandi tukaba dufise n'ikindi kintu cyo kuvuga amashure kwigisha abantu icongereza n'igifaransa abantu batazi ururimi Ego nivyo abantu batazi ururimi neza kuko abadiplome baraza kutwitura tubarondera akazi kandi ivyo turabikora ariko benshi twasanze ko icongereza n'igifaransa kitameze neza. Aisha Classic Organization rero turabigisha ivyo bintu cyamo bigisha indimi bakagenda gukora akazi bazi kuvuga icongereza n'igifaransa. Muri Aisha Classic nivyo uratubwiye ko abantu benshi babitura ariko hanze Aisha Classic hari ingo nyinshi haraba abamariye benshi usanga batabanye neza
ugasanga umudamu arakubitwa mu rugo, ugasanga umugabo yatashe n'amahoro nka mu rugo. Abo bantu nabo nka Aisha Classic mwabiyumviriye ko gute? Abo rero nabonye turabafasha kuko twebwe turi ngaha kubaha inguvu abadamu ngoje to empower the women. What is that? Ni kufanya aje? Ni saidi hapo kuwapa nguvu, kuwafanya maendeleo. No kubatera intege nyene. Twe turi ngaha kubatera intege abadamu bose. Kandi mvuze bose ni turabidini cyangwa ubwoko. Bose bafise ibibazo. None abadamu bafise ibibazo by'ingo baraza ngaha tukabafasha, tukabahanura, kandi ari igihe usanga umugabo amufata nabi umudamu wiwe, amukubita, akamufata nabi nyene, umudamu akagira ama stress menshi, akagira ingorane zo mu mutwe kubera umugabo wiwe. Ivyo rero nka Aisha Classic Organization turahamagaza umugabo, tukamubwira, tukamuhanura, kandi vyanse rero turabishika turawapeleka ku justice. Murabishikana mu butungane. Urumva rero abadamu rero bafise ingorane turabafasha cyane, kandi tukabahanura nk'ingorane zo mu rugo, gukubitwa, ari n'igihe umugabo amwirukana afise abana, akabura ifungurwa, akabura ubuzima bwiza. Ivyo rero nka Aisha Classic Organization turahamagaza umugabo, tukamuhanura, yanse kubitahura neza, akanka kuvyumva, twita tumushikana ku butungane kugira ngo afashe umudamu, afashe n'abana biwe. Kuko abagabo bafise ako kamenyero, ashobora kugira mariage n'umudamu aheze imyaka 2 akagira kumengo sumugore yigeza akunda, akatangura kumugira nabi, kumufata nabi, peut-être abafise akakobwa hanze, bigatuma umugore agira ingorane nyinshi. Rero nka Aisha Classic Organization ivyo n'ukuri nituvyemera byo guhohotera. Ivyo nka Aisha Classic nituvyemera ivyo byo guhohotera no guhohotera. Ivyo nka Aisha Classic Organization nituvyemera ivyo byo guhohotera umugore. Rero turahagaze badamu bose b'u Burundi kugira ngo bagira intege. Hama kandi tukaba dufise n'ikindi cyo kubafasha kubigisha business ivyashara. Usanga umugore afise, umudamu afise nka 300,000, akibaza 300,000 ndayikoresha iki, na ide afise yo gukoresha amafaranga. Ariko Aisha Classic Organization turamwereka inzira, tukamwigisha ivyashara, tukamwereka nawe ufise amafaranga make ushobora gutangura ubuzima bw'ivyashara kandi bikamera neza. Urumva ivyo byose turabikora. Rero turigisha business, tukigisha indimi kugira ngo abantu tubateze imbere. Nshaka kumenya canke nshingira akabazo k'amatsiko, ko tubona abantu bashobora kubana no munsi nyuma y'imyaka 2 ukaca usanga babanye nabi, birirwa barashwana, ama divorce ngayo. Ikibazo ntikishobora kuba cyarabaye kandi imbere yuko baza kubana, ugasanga niba abantu babanye kubera atarukundo, ahubwo bakabana kubera impamvu runaka. Usanga ibintu nk'ivyo bagiye kugira mariage batariga, bamenye ico bagiye gukora. Nk'umudamu amenye n'umugabo ntegezwa gukora iki niki, n'umugabo akamenya nanje ngiye kurongora ngo magukora iki niki. Ugasanga gusa bahuye kubarabara barakundanye, bakahita bagira mariage. Après ça bagatangwa kugira ingorane kubera ko umwe wese nazi icamujanye hariya. Urumva yakurikira urukundo gusa, ariko famille bifise ibintu byinshi. Rero nka Aisha Classic Organization dufise igisata. None nka Aisha Classic Organization dufise igisata cyo kwigisha abantu, umudamu cyangwa umugabo cyangwa umukobwa n'umuhungu, imbere ko bagira mariage tukabigisha neza. Nk'umukobwa icyo agomba gukora mu rugo yiwiwe, agiye gukora iki. Turabizi ko n'urukundo rutuma abantu babana. Ariko rero cyo tumwereka ibintu aza gusanga mu rugo ari igihe cy'ibintu bigoye, nari n'igihe cy'ibintu byiza. Rero tukamwigisha uwo mukobwa cyangwa umudamu neza, akajya kurongorwa azi icyo agiye gukora. N'umugabo nawe nyene nuko nyene dufise umuntu nga yigisha abagabo neza imbere yo gukora mariage. Kandi je mbahanuye abanyumva bose, imbere yo gukora ubukwe cyangwa mariage yanyu muze kwiga, muramenya ibintu byinshi kandi byiza,
ushobora kubana n'umugabo wawe. Okay, abantu bose bifuza kubana neza, bifuza kubaka ingo nziza, basange Aisha Classic murabafasha. Aisha, uno munsi mu iki gihugu cy'u Burundi hari ingorane nyinshi usanga ziba cyane cyane mu bajene, ugasanga abajene bamwe ntibaratora umurongo neza w'ubuzima, ugasanga birirwa baranywa ibiyovyabwenge, inzoga, amatabi, bagendera mu ngeso mbi. Ndizera ko nawe ibyo oye ubibona. Abo nabo mubiyumvira kiki, mubimbira gukoreka kugira ngo izi ngeso mbi zo kunywa ibiyovyabwenge, zo kugendera mu ngeso mbi nyene bihagarare? Reka ndabivuge ko gato ivyo. Aba bantu banywa inzoga cyane cyane abajene nibo ndiko ndavuga. Yego. Kuko abanyumva bose b'abajene baze ngaha kuri Aisha Classic dufise ikintu cyo kubigisha. Kuko tubigishije indimi tushobora kubarondera akazi. Turazaho bashobora kuronka akazi. Nibareke ivyo bintu kuko ivyo bintu na buzima bifite olala abiweze kuendelesha mbele. Ego. Ivyo bintu bariko barakora nibishobora kubateza imbere, ariko biriko bironona ubuzima bwabo. Rero Aisha Classic Organization turi ngaha kubwabo kubafasha. Nibaze batwiture turamenya ukuntu ushobora kubafasha. Tushobora kubigisha cyangwa tushobora kubaha akazi ka business bagacuruza bakareka ivyo bintu. Ngira amatsiko yo kumenya icyiyumviro ca Aisha Classic cyazananye he? Sidakubariza. Icyumviro cha Aisha Classic cyazananye he? Manake ide. Kibaza rero. Ide ya Aisha Classic. Imekuya aje? Ico cyumviro nije nakizanye. Kubera ko ashaka kumenya rero caje gute muri wewe? Muri jewe kubera ko jewe mfise imyaka 25 mvugana n'abadamu bahanura bigisha, ariko nsanga abadamu benshi bafise ingorane. Ari abadamu bafise ingorane mu mutima kandi batashaka kuvuga. Ivyo bikahita bizana ingorane nyinshi bikabica mu mutwe. Ivyo bitabizana ingorane nyinshi bikabica mu mutwe, ugasanga umudamu aparanganye mu mutwe agatanga gukora ibintu bitari vyiza kandi ari umudamu yubatse. Rero fisa ama example menshi cyane shobora kuguha kuri ivyo. Ari umukobwa umwe yanteye kwigongwe cyane. Yaragiye gukorera umuntu akazi. Umugabo rero uwo mudame aramukunda uyo mukobwa, amukorera inabi, amufata nabi. Sibijugisa kusema ni wewe ndo kunambia Kirundi hichi wa atakata hivi nambia. Okay. Nukuvuga ujya mukobwa umugosi yaciye amukunda. Suku mukunda yari amwifuza. Yarifuza ko yomubera umugore. Kumbaka. Okay, nukumufata ku ngufu. Okay. Ari umukobwa yaraje kunyitura, ambwira ibibazo afise. Yaragiye gukorera umuntu mu Kanyosha ngaho. Hama uyo mugabo w'umudamu aramwifuza. Amukorera ibintu vya mfurambi. Hama umukobwa asanga afise imbanyi. Afise imbanyi rero ahita abwira umugabo, urabona ivyo wankoreje, afise imbanyi none biragenda gute? Umugabo aramwirukana. Amwirukanye umukobwa araho waja, kandi umugabo aramubwira ntuvuga ko ari jewe nzokumara. Umukobwa agira ubwoba ahita ajya iwabo. Asubira ruguru. Asubira ruguru rero mama wiwe amubwira mama wiwe ibyamushikiye. Uraza abadamu bo ruguru n'abantu biyubashe, bashaka ibintu nk'ivyo ngo umukobwa afise imbanyi atararongorwa. Ikintu nyene kuri bo sinzi ukuntu kirabatera ikibazo mu mutima wabo. Ahita ambwira wiyaha subira aho wayikuye iyo mbanyi genda kuyo mugabo. Umukobwa amanuka ibujumbura ahura haba. Rero araza kuri jewe arambwira ibibazo afise. Oya. This is too much. Ni byinshi cyane birandenga mu mutwe, birantera sinzi ikigongwe cyane. Ndavuga nti reka je mvugane na mama wawe, ugende muhira
je nzogufasha uvyare abantu weza kuvyara ugaruke je nzo kurondera akazi Yego. ndavugana mama wiwe neza ndajayo ruguru turajana maze kumubwira mama we aranyumva muha amafaranga yo kumufasha uriya mukobwa rero amaze kuvyara ahita asubira agaruka iwanje ariko je rero sinavyemeye oya nahita mubwira ati nyereka uwo mugabo yagukoreye ivyo mu adresse arambwira aho aba turajana genda hariya nsanga umudami ndavuga umugabo yari ngo sihari mubwira ati ndamukeneye hari ikibazo oya sinashatse kumubwira umugore wiwe kuko ni nko gusambura urugo umugabo aje baramubwira abantu baje kukurondera ngaha Aisha Classic Organization rero ubasange je ndibaza ko afise ikibazo umugabo rero araza aje rero ndamubwira ati umukobwa ugomba kumufasha kandi utamufashije nzo kujana mu butunganye yumva ubwoba rero atangura gufasha uwo mukobwa urumva ibibazo nk'ivyo birashika cyane abandi bagore nabo mu ngo barakubitwa umugore agakubitwa na ratio bamuha ibiki rero narifise abadamu benshi bafise ibibazo nk'ivyo cyangwa umukobwa mama we yabone amaze kubona ko yaronse umugabo w'Iburayi akataka kumurongoza kandi umukobwa atabishaka yego rero ibintu nk'ivyo bitera abadamu ama stress mu mutwe je n'ukuri kw'Imana vyarambabaje bitangura kuma ide yego yo kugira Aisha Classic Organization kuko nabikoraga ariko sinari bwafungure office Nereo bwatangure kubikora ku mugaragaro abantu bose babiri narabikora ariko sinari bwatangure kubikora ku mugaragaro ndavuga ibi bintu ngomba kubikora rero ku mugaragaro fungure organisation nugurure organisation yanje kugira ngo nje fasha aba badamu benshi bafise ibibazo vyo mu ngo bafise ibibazo vyo mu mutwe bafise ingorane bafise aho bitura nico gituma waciye wugurura Aisha Classic okay uno munsi ngaha mu gihugu c'u Burundi nkuko hejeje kubivuga hari abakobwa bamwe bagenda bagira ingorane gusa je ndazi umumama umwe afise umugore w'umusirikare uwo mugore w'umusirikare uwo musirikare arakubita umugore wiwe yamuzaniye ko nondo mukoragira kabiri ubu no muso umugore bamumenye ugutwi muri Aisha Classic nk'umudamu nkuyo mu mufasha iki mu gihe urya mugabo ari umusirikare naho aba ari umusirikare kwanza abo nibo bantu ba mbere bagomba kweshimu nini kubaha ndibaza ko aho basirikare nibo bantu ba mbere bagomba kubaha abadamu babo bakabafata neza kuko bo ni nki tuvuge nataka kusema mfano wa jamii ni nkiki yani ni kama yani tunawatizamia eko ni nk'icitegererezo c'abandi ningi icitegererezo urumva nk'abasirikare ni nk'icitegererezo yego rero akoze ibintu nk'ivyo naho aba ari umusirikare twebwe nka Aisha Classic Organization ntushobora kuvyemera naho ari umusirikare kubita umuntu ukamuca ugutwi ukagira gute oya tubimenye umudamu nk'uwo yaje kutwitura turamuhamagaza umugabo wiwe tukamubwira kubereka ibintu byabaye atubwiye ngo nigishoboke niki ubutunganye burahari kandi tukaba dufise no mu avoka wacu nga muri Aisha Classic Organization tukahita tumubwira akajana umugore mu butunganye kugira ngo amutunganyirize none mu gihe bafise umugabo w'umusirikare niumva ko ujya musirikare ashobora kumugirira ikibazo ujya mu mudamu mu gihe yaje kubitura muramurinda ku buryo umugabo batakibazo nakimaza kumuteza nico gituma nakubwiye ati turamuhagaza tukamuhanura byanse rero ubutunganye bumukora nataka kusema yani serikali ndo itafika tunaiomba ifanye security umwanamke ndikuvuga muca mubwira abajeje umutekano bakarindira umutekano wo mukobwa uyo mudamu aje kutwitura kandi akatubwira ati uyo mudamu aje kutubwira ati je na security fisi umugabo wanje ashobora kunkorera iki niki twebwe nka Aisha Classic Organization turabijana mu butunganye hanyuma tukababwira bamugire security ko tuba dufise inzego hariya zitunganyiriza abantu neza no kuvuga muca mugerageza uburyo bwose ujya mudamu akabaho arinzwe n'akaronka amahoro ego okay ngiye kumenya rero muri Aisha Classic wavuze ko mukora ibintu bya massage n'ibindi ntibuka neza ikintu kijyanye na massage mu gitegura gute mu gikora gute ko tuzi ibintu bya massage kenshi usanga byarasambuye ingo z'abandi bantu
twebwe tukorera abadamu kandi abagira massage n'abakobwa. Ikintu gituma gisambura ingo z'abandi ndibaza ko ni uriya mudamu azanye umugabo akamubwira massage cyangwa umugabo waje umudamu n'amugira massage. Twebwe si uko rero, abadamu bagira n'abadamu, abagabo bakagira n'abagabo, kugira ngo turinde ingo z'abantu zibeho neza. Okay, umuntu iyo yituye muri Aisha Classic ni kihe kintu aba asabwa kuriha, ni kihe kintu mumusaba iyo aje kubitura? Na vyinshi vraiment azana 5,000 gusa. Ibyo gukora afishe yiwe n'amafoto tumufata, na identité, kuko nimba ari umudiplome nawe akazana diplome yiwe, identité na 5,000 yo kugira ngo tufate amafoto dushire mu mafishe yiwe. Okay, Aisha usanzwe uri umupsychologue JCC. Nabahe nuyuhe muntu umaze guhura nawe afise ikibazo gikomeye ukamufasha? Yarafise ikibazo nyabaki? Benshi. Ibibazo bikunda kugaruka mu maso yawe kenshi? Ari umudamu yagiye kwa muganga yasanga afise cancer. Baramubwira ati bana mu misi mike ya wewe nta kundi uzopfa. Ahita aza ngaha mbwira arira, urabona je umisi mike yanzoba ngiye numva bite ikibazo mu mutwe, mfise cancer ukuntu. Naramufashije, ndamuvugisha, ndamuha espoir, ndamubwira ati nta kinanira Imana, kuko abaganga bamaze kubwira nta kundi, ariko hari Imana mutananigwa. Genda usenge, Imana izogufasha, kandi uje uza ngaha tuvugane je nawe. None araza tukavugana, nkamutwara hanze tukanywa icyayi, akumva nyine amerewe neza, ama stress agahera. Urumva umuntu nk'uyo vraiment je ndabizi ko nigeze kumufasha cyane kandi nawe arabivuga. Naramugize umugenzi kugira ngo ntangure kumukurira ama stress. So nyene ni benshi. Uwundi yaraje afise ikibazo, yaragiye muri Arabie Saoudite, hama umubosi we aramutwazinda, amaze kumutwazinda aramwirukana, aza ngaha mu Burundi kandi afise imbanyi, amaze kuvyara avyara umwarabu nyene, nawe yarafise ikibazo gihambaye cyane. Ndamuhamagara nawe ndamubwira ukuntu ufatike kazima, Imana amaze kuguha umwana wawe kandi arakomeye, ukuntu ubu ameze bien. Uwa gatatu ni umuntu yigeze kugira accident, ahita atinya imodoka, abonye imodoka nyene nashobora kwijamo, ahita yibuka ivyo n'ama stress ari kwinshi. Ari stress ituma umuntu agira depression. Nk'uyu unye yarafise stress yitwa chronical depression. Iyi rero yari mu mutwe imisi myinshi nk'imyaka itavamo, ayibutse gusa imodoka, oya sishobora kwijamo, ishobora kunkorera ko yakoreye, kuko yaracise ukuguru. Ariko rero jewe ndamwereka ati nimba wagize accident kuri ya modoka, sikuvuga ngo zose zizokomeza nuku ndamutora mu modoka yanje, tugatembera tukazunguruka, bimukuramo uwameze neza, imodoka arazijamo. Ico nico. Okay, abantu bafise ibibazo nk'ivyo baze bakwitura uzura bafasha cyane. Aisha, uno munsi ngaha cyane cyane mwino micungaro mu kiro gihugu cy'u Burundi, cyane cyane kugwaruka gwinshi, usanga bamwe barihevye, ugasanga baje nta kizere muri acubuzima, abantu ugasanga nimba arabasore bakora amara imyaka 35 40 baba kwa mama wabo, nta cyiyumviro cyo gushinga ingo zabo bafise. Abo bantu ni kihe kintu babari? Je ubusa no bahamagaza baze kuri Aisha Classic Organization, wagure carte y'abamambre. Dufise ama carte ngaya y'abamambre. Umuntu nk'uyu afise ibibazo agura carte, ikarte yonyene ishobora kumufasha kugira ngo ndamufashe ibintu vyinshi, kubera ko bamaze kuba umumambre wacu. Urumva izi carte ni baze bazigure, anyuma baze tubafashe, kuko uri membre wa Aisha Classic Organization ni vyinshi tugufasha, kuguhanura ku muntu afise ibibazo mu mutwe, kukwereka inzira kugira ngo uve muri ivyo bibazo, kuko ibibazo ni nk'umwijima. Ni nk'uburi mu mwijima, ariko twebwe tukaguha light. Light no kuvuga tukakwereka umuco uve muri ivyo bibazo, hama tukakwereka, tushobora no kwigisha akazi kugira ngo umenye ivyo ukora ukuntu. So ico nababwira cyo nibaze ngaha kuri Aisha Classic Organization,
iri mu Carama kuri pancarte ugeze kuri pancarte gusa ukaduga gatoya ni nimero 17 nibaze tuzobafasha. Okay, babiture muzobafashe ibintu bigiye bitandukanye. Aisha, nta bantu baraza kugushimira bivanye n'ibintu usanzwe ukora? Novuga ko ari benshi vraiment cyane cyane abafise les mariés bubatse abubatse bamaze kunshimira cyane kuko hari igihe umugabo akaza kunyitura ambwira ibibazo by'umugore we, umugore nuko nankorera ibi aravuga cyane nuko amama stress nkananirwa n'akazi biki nkamubwira ati zana umugore wawe ngaha nkamuhanura umugore na wenyene akava ryohewe kandi agakona gukora ibyo namubwiye abikoze rero umugabo ataza kunshimira akamara agashimira. Ni benshi bamaze kubikora. Aisha, ndibaza ukunda kwiga cyane kugwaruka, uraraba ugwaruka kenshi. Abakobwa bamwe ubuye baba bidoga ngo abahungu ntibashaka gukora mariage, ntibashaka gutunga abagore. Abo bafise ikibazo usanga bafise ikibazo cyo mu mutwe batabizi. Ukuri baba bafise ikibazo cyo mu mutwe batabizi, baba bafise ama depression batabizi, byerekeye peut-être yarahuye n'umuhungu aramudeseva aramwanka canke yaramuhaye promesse yo kumurongora anyuma birapfa. Uwo mukobwa rero kugira ngo yemere undi muhungu cyangwa rogogo bitabibwo ikibazo. Ariko abakobwa benshi nibo bidoga bavuga yuko abahungu badashaka kubatwara ngo bashire mu rugo, badashaka kubatwara. Biravana. Je nibaza ko bivana kuko umuhungu agukunze true love ijana kwijana ni ngombwa akurongore cyangwa mugire mariage. Kandi abahungu nabo bavuga ko amafaranga ataboneka. Amafaranga cyo gituma mvuze barondera akazi barondera akazi agadusanga karabuze ubuzima no gupambana nyene ubuzima no gupambana barondera akazi kandi ushaka kubaka nyene ugomba kuba ufise inoti umudamu ashaka kujya ejo uzovyara umwana. None nta kuntu mwofata muri Aisha Classic mugashira gisata cyo kuronderera akazi abantu? N'ubu akazi turabikora, nico gituma tuvuze ati aba diplome abantu biza ariko nibaze bazana ama diplome yabo turabe ko bazi n'indimi neza tubarondera akazi turabikora. Abadafite no kuvuga organisation menshi ariko aradusaba abakozi ariko ntushobora gutanga umukozi atize aravuga iki hariye biragende gute? Kuvuga batize oya iyo vraiment twebwe peut-être tuzobikora ariko apanu ukuvuga ubuye mwakira abahejeje humanité cyangwa abahejeje université? Non, ufise diplome ya humanité cyangwa mu universitaire bose. Mubarondera akazi hehe mu bihugu ibi? Tuba dufise ama organisation tubwira ko bakeneye abakozi. Dukeneye abakozi 3, dukeneye abakozi 5 nuko. Bamaze kubitubwira rero twita turaba ku bacu uzi indimi neza akahitagira. Okay, nshaka kumenya rero ariko ino wariko uravuga ico kwigisha indimi nako. Iyo umuntu aje kwiga indimi ngaha aye mu Musabiki bigenda gute mu murihisha gute? Cyo gituma nakubwiye ati agure carte. Iyi carte iramufasha kuko afise carte usanga ku kwezi n'indimi y'Icongereza ari 220 gusa. Kandi kozi ni amezi 3 byerekana yuko 60,000 abahejeje kandi tukatanga na certificate Aisha Classic Organization kwerekana ko umuntu wacu yarize kandi yarabitora. Udafise carte nawe acha bigenza gute? Udafise carte vraiment babizimvye kubera ko na carte afise nagwa ari mu member wacu. Nico gituma abantu bacu bose turababwira bagure ama carte. Kuko na carte nayo nagwizimvye 30,000 ku mwaka wose. Umwaka wose 30,000 kandi tumufasha ibintu byinshi. Muri Aisha Classic ko mwaje mwiteguye? Mwaje mwiteguye? Iyo gukora ikintu uritegura nyene. Okay. Je nafashe imyaka myinshi igihe nari muri Holland. Yari what is a dream? Indoto. Igihe nari muri Holland yari indoto yanje, a big dream. Nzofungura ahantu fasha abadamu. Ewa ni ikintu cyari mu mutima wanje imyaka yose. Yego. Ndagerageza kuja kwiga kugira ngo nigire counseling niyo yotuma ngira.
nkora ako kazi Ego. ndayiga online imyaka ibiri ndonga certificate yanje ya counseling ndavuga ati nzobikorera ariko hehe i Burundi wacu. Ego. Nuco gituma uva ko ntavuga ikirundi neza cyane ni kubera ko nabaye hanze cyane 25 ndi hanze 27 ans imyaka myinshi ariko nje ngaha mu Burundi ndavuga ati nzogarageza amenye indimi yanje kubera iki nico gituma ndiko ndayivuga amakosa abantu banahure niko ndagerageza kuyivuga ni nayo mpamvu nase ko dukora mu rundi rurimi atari kirundi urumva kandi n'ururimi nkunda cyane none bari n'ikirundi cyanje ariko mbona ko biriko biraza buhoro buhoro uramenya kuvuga ikirundi neza. Aisha ndashaka kubaza ku buzima bwawe ni kihe kintu kimaze kukubabaza gusumba ibindi byose mu buzima bwawe? Ubuzima ikigeza kumbabaza n'umugabo wanje nari fise hariya muri Hollande arandeseva fise abana ndavuga ati no ngomba gusubira iwacu sishobora kubana n'umugabo yamaze kundeseva icyo cyamuhaye depression kuko n'umugabo twabanye imyaka myinshi cyane nka 17 ans dufitana abana bane urumva cyarambabaje cyane ndavuga ati umugabo siwe ibintu yakoraga byari bibi cyane ndavuga ati ndamuhebye turadivorsa nza mu Burundi ariko Imana irambona igundi ariko Imana irambona impundi mugisha ati ko benshi wamuzi mugisha mugisha wakinya ifilme ya mugisha tese turamuzika turamukunda. Nshaka rero kumenya Aisha kubera ki umugabo wawe utamuhanuye mu gihe uno munsi uriko urahanura abandi bantu? Yarananiye arigiye ugerageza guhanura ibintu biranga umuntu twabanye 17 ans uriko urahanura buri munsi ubwira urumva ko ari imyaka myinshi cyane. Imyaka myinshi kabisa, imyaka 17 ni myinshi cyane cyane. Aisha umaze gushika mu gihugu cy'u Burundi ni kihe kintu cyagutangaje utakiziga uko wakiziga atari ko wagisanze? Aha i Burundi yego ahubwo narahakunze cyane kuko nagahugu gatuje gafise amahoro aha mu Burundi gusa gerageza ukora uronka ifaranga ibintu byose ni byiza nago twidoga vraiment ni byiza cyane igihugu ni cyiza urumva gusa ubaye mu gihugu gifise amahoro ico nico cyambere ibindi uragerageza ukironderera ariko amahoro niyo ya mbere kandi urazi n'ibintu byo ngani bizimvye twe twabaye hanze ibintu byabo byose birazimvye ari ifungurwa ari iki byose birazimvye ariko mu Burundi vraiment mbona ko ari ibintu ego ibintu bisigaye bizimvye oya ku Barundi babaye ngaha cyane bashobora kubona ko bizimvye ariko jewe kubera ko nabaye hanze ubona ko bizimbutse ari amata vy'amavuta ufise 5000 ushobora kugura kanaka ufise 10000 umva ko je kubera ko nakoresheje amafaranga yo hanze cyane mbona kuno ibintu bizimvye uburundi mbona ko vyoroshe vraiment uburundi ushobora kumenga birazimbutse birazimbutse. Aisha nuhe mwana wawe akunda cyane igihugu cy'u Burundi? Nuyuhe mwana wawe akunda cyane igihugu cy'u Burundi? Ndibaza ko bose barakunda kubera ko papa wabo yegeza kubabwira ati basubire hari i Burayi bose baranga bose baguma ngaha tuzoguma ngaha i Burundi turahakunda. Okay. Papa we yaramukaje kubatora bizogenda gute? Papa we yaramukaje kubatora bizogenda gute? Oya ico nigishoboka kuko abana bonyene nibabikunda nibashaka kuje kusubira hariya so nashobora kugira ngo force nini kuhata nashobora kubahata ngo bajeyo batabishaka. Oya okay. Aisha shaka rero ngaruke ku kantu gatoyi maze iyi misi mbona umenga nikagenda neza mu bantu wowe ujejwe gufasha canke mu bantu bakabaye bakwitura. Uno munsi hariho abakobwa bamwe hari ikintu ugeze kuvuga yuko hari umukozi yagiye arakora hama bamutera inda bashamusubiza iwabo. Hariho rero abakobwa benshi bagenda gukora ubwo buzi bwo mu nzu ariko ukasanga bahuye n'ibibazo bigiye bitandukanye, gutwara inda, kudahembwa imishahara yabo, utubazo twinshi nyene tubangamira ubuzima. Abo bakobwa bishitse bakaza nko muri Aisha Classic, bakaza akazi kabo kaheze
mubakira gute, murafise se ahantu mushobora kubabwira ati bamurarara ngaha imbere ko ibibazo byanyu bikemuka canke murabahanura gusama bakamenya iyo baca? Oya, tumaze kuronka nka batanu nkabo. Ariko rero si ukuvuga ngo turababwira bararenga kuko naho dufise tubaraza, ariko turabafasha. Turabafasha iki? Turabarondera akazi. Mu yandi mazu ku bantu twizera. Tukabarondera akazi kugira ngo baje hariya bakore neza. Kandi mu gihe bariko bararindira ko kazi tubafasha ifungurwa, amafaranga yo kurya kugira ngo tugerageze vuba cyane tubarondera akazi. Okay. Ndishaka rero ndakubaza kandi kabazo. Ni ikihe kintu ubona niyihe ngeso mbi ubona isigaye iri mu gwaruka kino gihe? Ingeso ntashima kandi mbona ko ari nyinshi. Abakobwa bo bakuramo inda sindabikunda na gatoya. Umukobwa twarinda akabona ko ubuzima bumugoye, peut-être umugabo yamwanse n'inda yiwe akahita avuga ati nasho mfise, akahita aja kwikuramo. Amakagwaragurika akagwara ku buryo katashobora no sinzi. Ico kintu kirambabaza cyane kuko uriya mwana ukwiyemo ni umuinosa, nuzi ico azovamo. Je jambahanura buri munsi naho twarinda byari uyo mwana. Ego. Kuko nuzejo uyo mwana azogufashike mu buzima. Ushobora kuja gukora mwinda ikaguhitana nawo. Urabona ko ari kibazo canke ikagusigira ingorane. Benshi bafise ingorane kuko ukuye mwinda wowe ubona ko vyoroshe, ariko ubonye umugabo rero kurongora urazi bw'Imana rero wamaze gukora amakosa ukabura niyo nda rero. Nuvyare ugatangura kuregreta. Nari kuba nasigaranye n'akariya kana nakuyemo. Urumva ico ni kimwe. Ica kabiri usanga kubera ko gukura mwinda ni force y'imiti muja mukoresha gufungura kolo nibiki. Ugasanga ufise ikibazo hariya nushobora gutwara inda. Uitwaye amezi 3 kavamo. Uitwaye amezi 3 kavamo. Kubera cya kibazo wagiye guforsa n'imiti myinshi bakura mwiyona. Urabona ko ari ibibazo biba witeye. Kandi rero wamaze kurongoga ufise ubuzima bwiza, umugabo agukunda ariko ishaka kubera ikibazo, kakubera intamani. Yego. Yeah. Ni kuvuga abakobwa bakora yinda barabe bagabanya. Babigabanya vraiment je sindabikunda, si byiza. Kandi bishobora kubazanira n'ingora. Okay. Ndashaka kumenya kandi kageso kabi umaze kubona ku bahungu. Ku bahungu? Abahungu batereta abakobwa bamaze kubatwaza iyo mada bakibanyika. Kandi cyo si ikintu cyiza. Na gatoya. Kandi iyo ngeso ni nyinshi cyane. Ariko usanga biva kuri bwa bukene nyine akaraba akavuga ati je no mukobwa simuri ibyo no muha simuri no mutunga. None ufise ubukene urihangana. Abana kononera abana b'abantu ubuzima. Kuko onyonya abana b'abantu ubuzima ejo nabo bazokononera ubwawe cyangwa abashiki wawe cyangwa abatantine bawe. Ico si ikintu ciza na gatoya. Abahungu bafise akoga iyo ngeso cyane guhenda abakobwa. Kandi ugasanga umukobwa ariko arabesha n'umukobwa afise 13 14. Umwana mutoya cyane. Naho kubera ko atazi ivyarimo akavyemera. Ukamononera ubuzima, amashuri akaheba, agatangura kurera umwana kandi ari muhira. Ico si ikintu ciza. Okay. Fasha rero bahanure mu majambo 2 canke 3 kugira ntitubandanye tukuruhisha tukure ko bandanya akazi. Kuhanura abakobwa nabo bahungu vraiment babihangana. No hanura umuhungu agerageza arondera akazi kuko ufise akazi woronka ico ukeneye cyose mu buzima. Ariko ubw'umuzurura ugenda hiryo no hirya kurondera abakobwa gusa ataco bimariye nuko none ubuzima. Ari nigiye uzogenda ku mukobwa papa we atashobora kuvyemera akagushira indani akagufungisha. Kandi nawe ukabona ni ubuzima bwawe. Nabo bakobwa nabo nibige. Ego. Nibige baje ku ishuri. Badafise uburyo bwo kwira ishuri baze kuri Aisha Classic Organization. Turabe ko dushobora kubafasha. Ariko baje ku ishuri bige. Ego. Kuko ubwo buzima bw'abahungu ukiri muto si bwiza. Bishobora kuzanira ingorane mu buzima ya. Okay, Aisha ndagushimire cyane. Okay, merci beaucoup. Nizire ko nundi munsi tuzoza mukatubwira byinshi maze kugira ko muri Aisha Classic. Ego, karibu sana. Kandi nongenda vuga ati ni munyihanganire ukirundi cyane. Ariko ndibaza ko muza kubitabura buhoro buhoro. Ahubwo rero hari akanone nibagiye. Mfasha utumirira abarundi bose muri rusangi basange Aisha Classic babiture. Ego turabatumiye cyane. Ni muze kuri Aisha Classic Organization tuzobafasha ibintu byinshi cyane. Ego. Ibintu by'ubuzima, ibintu by'ingwara nk'ubugwaye
turagufasha ukuntu ushobora kugukuramo ama stress canke abagwaye amaguru abagwaye iki bose nibaze kandi twebwe niturihisha amafaranga. Iyi ni organisation ifasha abantu. Ibaza ufise carte uriha 3,000 ariko ukaronka massage n'imiti yose. Uva ko ari ikintu coroshe cyane. Karibu rero turabahaye ikaze. Okay. Abakunzi ba Senga Media TV reka genda bibutse nimba ufise ingorane yo mu mutwe, nimba ufise umugabo agukubita, nimba ufise umugore akubaniye nabi, nimba ufise ababanyi bawe babi, gerageza uze muri Aisha Classic bagufashe. Ni ibintu bimeze neza cyane. Ngire kandi ndabibutse nimba ukeneye gukoresha neza imishatsi yawe, nimba ukeneye gukora inzara zawe neza, nta handi hantu ushobora kubisanga. Agenda kwibarabura rya mbere mu Bwiza, ni hamande ya Meri gusa uhita uyabona. Ni salon nziza cyane baraza kugufasha hamwe na Aisha Classic. Ndabashimiye. Merci beaucoup murakoze.